Landry benshi baragiye baravuga ati yavuye muri akesha atamuhemvye wabuze amafaranga Landry afitiye urazi ukuntu angana Landry agufitiye amafaranga Landry knife bad uza amafaranga bafitiye ukuntu angana impapuro ndazifise amakontra ndayafise akuri kuravuga ngo amafaranga agufitiye nayo bakopesheje nayo ayo mahera naye wabahaye ivyuma bazokuriya vyagenze gute bon vuba bitavye mu butungane muzobimenya kubwa akesdon avuga ati vuba cyaragomba je mu butungane yitwarire Landry knife bar natangwe gukundana n'umwana wiwe mugabo rero mu nyuma kubw'imvo zitandukanye zagiye ziraba canke ukuntu nyene Imana bayateguye ivyayo tuca tuza guhura nawe nyene hama cane sanga nkundana na mama uwo twahora dukundana urumva rero nuko kandi mama we arabizi kuko niwe ari kwambuza gukundana n'umwana wiwe rero ibintu vyari vyose bibaselo n'ukuntu Imana bayavyanditse tu kubwa akesho uti vyatanguye umugore wanje ari mabukwe ubu rero mu demo twara dukundana n'umwana wanje nkuko nyene yabivuze byatanguriye iwabo kuri Isaac nawe nyene niwe yatangwe kunungikira audio ukaje nyumva ati none ibi nibiki ibintu bitakura abantu biraba hasi nyene rero urumva je ndavuga nti ariko harimo mama wiwe muri iyo video bariko barabura muri video harimo mama we kandi hari ibintu tutakeneye kwirengagiza none mama we ntiyame imbere ya kamera ntitwama tumubona tureke base mu biganiro meme mu biganiro twama twamubona muri kuba vyu Hello boys and girls, nizera komeze neza kwa kundi ahandi ndakubwira ko ari juste girl AKEDON from our side behind the camera mwita umusaza Stefani wakora kora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bibandanye biza bifise impoint idasanzwe twavuye muri studio kugira tubazanye bishasha twavuye muri studio kugira ngo tuba ibintu bifise inguvu zidasanzwe kwa kundi ahandi twagendeye umwe mu baririmbyi umuhinyanyuzi akita umu YouTuber agahakana ko ari umumenyesha makuru bamwita Akimana Espoir cyangwa namwite AKES DON ndakubwira ko vyamaze komera ndakubwira ko umusaza tumusanze ku kirimba muhira ndakura musakes nanje ndakuramukije ni the real man from our side Mr Black ni jisho ni Black umu Sudani dufise hano bije ku nguvu zidasanzwe AKES DON ina AKES DON tuje kuraba ariko avuga ko makuru menshi cyane inyuma na cyane kuja mu bitaro afisa amabandage inyuma yo kugira accident zitandukanye tubwira ati pole sana kandi papa asante sana lakini sasa niko poa hari nabavuze bati inyuma y'ibya bintu AKES ijya ni buzz nazareka guhenda abantu kubwa bavyakire gute jinda byakira neza cyane abantu nibavuga ico bashaka cyose safi none ari base gashika ikibazo kirihe ariko ibintu kutegura base ntishike mewe wayiteguye gashika c'est bon ariko kimwe cyo novuga nti abantu no muntu azobapfana bavuga ngo ni base ina AKES kw'imisigo migenda teraronka inzobe benshi bakavuga ati niyo kwibutike ubwo bimwe waponda sadbingo asigaye ngo yisiga mukorogo si uri kuramwiga bon sadbingo sinigeze mvuga ati yisiga mukorogo ariko nubwo no yisiga ntaco bitwaye kuko ndayisiga ku mubiri wanje sindayisiga ku mubiri wundi muntu ariko siko biri nandi mavuta ni bon sina mavuta d'ailleurs nisiga hari ibintu ngura mu ntuzenye muri pharmacie nivyo nisiga kumvuza uko umubiri wanje ntumvikana n'amavuta rero iyo nanje ntariko nisiga amavuta hari ukuntu cangira uduherere twinshi ukuntu rero niho canja kugura ivyo bino muri pharmacie nkata ndisiga ni nk'umuti kubwawe uti ndavyise kugura amahere ntaze wovuga ko wiyambiza kugura nturonka amahere yo babeshe ivyo muvuga peu importe je erega ntaco bimbwira juste gael wibagiye je yuko ni vyinshi hari byinshi bamvuga bisumbane ivyo rero ivyo bavuga abantu je navyo nitako mugabo ivyo nzi nuko nisiga umuti peut-être urya mubiri mwebwe mumenyereye mubona siyo mubiri we wanje muri kuvaho ntangoye kwisigira uwo muti narigeze kubana wisiga kera mugabo mewaca ndabihagarika urumva rero kuvuga insubiye kandi kuyisigira peut-être mwasubiye kubona rero wa mubiri wande wa AKES mugabo ndazi je ntanzo befise yego urirabura ndirabura mugabo wenda kurusha inzobe kame kwa kundi ahandi bije ku nguvu dasanzwe ni AKES doruka nga mu rupangi wawe twaje tuzanana na Nice Sky avuga ati nje kwishuza amahera yanje yanyemere ko mpemba amafaranga dusanga wanaponyotse Nice Sky aravuga ati yampenze kuva yankiye guhemba Landry Promoter nanje nase kumpemba kubera kataduhemba kandi twarabikoreye bino bintu AKES ngo yabigize umugenzi none nakubaze juste gael iki kintu no shima yuko nzotishura turi kumwe na ntuze
na Nice Sky ubwiwe kubera ko hari ibintu cyo kuvugira ngaho ugasanga umuntu ariko aramurenganya urako yavyumva Nice Sky ushobora gusanga turiko turabivuga ngaho ugasanga turiko turamurenganya rero c'est bon que tuzokora ikiganiro nawe nyene hari ibintu ngomba kuzomubaza gatonya mugabo je nibaza nkuko namana bivuga hari umuntu ushoboye kwa mugenda bibaza ngo arakwije mu mutwe mais capacité intellectuelle yiwe iri vide bisigura ko Nice Sky asara bon sivyo navuze mugana avuze ati hari umuntu ashobora kuba agenda wowe wibaza ngo ameze neza mugabo capacité intellectuelle iri vide Mwamusarije bavuga ko ari wewe hageze igihe arari wawe mukirirwana ku kazi bamwe bakanikeka ko ari n'umugore wawe puro mama bavuga bati ushobora gusanga ni n'amalove ariko arakumbuza Nice Sky AKES DON none ndakubaze naramufashe ku nguvu turaranye twavyumvikanye problème irihe nduwa mbere nkuko kandi ntoba nduwanyu rero je nibaza yuko ivyo si ibintu abantu bota ko cyane umwanya parce que ndumuntu kandi ndumuhungu ndakomeye quand même Bogart de la saison Bogart de la saison uti waciye abandi bati kawaida none nimba vyarashitse je bon ico simo n'ikindi kintu nocishurako kubera ko abantu baramaze kuyivuga ariko umuntu ace bashira ashaka nimba vyarabaye igikuru nuko tuba twaravyumvikana tumwa tubona muri Wakala TV abakozi baguma bahinduka no musarazu yundi tukabona uyu ku makamera hirya ejo hagahinduka abakameramani uko nyene hakaza ba Moba hakaza ba Da Silva n'abandi benshi murakivura biske ni AKES DON bari ko arabirukana canke bonyene nibo bagenda kubera abamenyesha makuru bawe bataguma muri Wakala TV bon nibaza yuko Wakala TV n'umuvyeyi wa yandi ma TV online sawa wewe Wakala TV maze kugufasha ibintu bingana gute byinshi uravyema ngo ukavyemera ubu uri kora kamera pour le moment no muri Wakala TV uri kwavyumva rero si wewe wenyene ni benshi ayo ma YouTube channel presque yose tubona azwi source ni muri Wakala TV mugabo si yose ari source harabo duhurira mu rugendo ugasanga tubuze ubuntu budufashanya ubuntu ukavyumva twahuriye mu rugendo urumva waratanguye ivyo mugabo ntikibuze yuko je mfise ikintu nkakubaza ati ewa na juste gale umfashe ibi urumva mugabo je nibaza yuko ibintu vy'ama YouTube channel byinshi nivyo je peut-être maze kuba no kufashije rero Wakala TV izoguma ivyara benshi niwabona uyu ajaga kora no munsi cyanye iki peut-être yaje twumvikanye ibinibi akinjira urumva iyo n'ibindi bintu umuntu atokwinjiramo cyane mugabo ico no vuga nuko Wakala TV pour le moment yahagaze abantu bayikorera munsi bakenya ariko uvuze ngo urasohoye apa LANDRY PROMOTER nta wundi muntu aragenda kwishingira ibintu vyiwiwe umva busohora kweri basohoka nyene bagava mu ngovyi bagatambuka canke nabo baca bifuta au fait esprit z'abantu ziratandukanye rero nimba batarashinga ivyo nka Nice Sky yavuye muri Waka ambwira ngo agiye gukorera ku ikindi kinyamakuru kiramwaje urafise ubwenge ginda ugurura ivyo wawe none niyo yagiye gukora nakajya kazina gato yari yaronse muri Wakala TV yarakishe views ziwe ni 40 yaragerageje aragenda iyo ne haranuka we kugira ko uronka views uzikure Nice Sky views zikure he urugo avyumva rero je nibaza yuko ico rero bica bivana n'umuntu na LANDRY be kuvuga LANDRY na LANDRY TVC yiwe hittoptv LANDRY PROMOTER LANDRY mbega uramaze kubona hittoptv giye yuguru narabibonye conference de presse yaraba oya igani conference urumva ndavuze ati igihe bakriye gashen hari muri 2019 Iga chaîne hittoptv isumba na Wakala TV yabaye créé ryari 2017 gute rero ushobora kuza ukambwira ati ngo ni ya LANDRY usanga yaraguze channel yinge izo esprit ivyo vyose nta nivyo yari bwamenye kugurura amasheni ibiki vya YouTube navyo yari bwamenye LANDRY benshi baragiye baravuga ati yavuye muri Akesha atamuhemvye wabuze amafaranga LANDRY afiti urazi ukunangana LANDRY agufitiye amafaranga LANDRY knife bad uza amafaranga bafitiye ukunangana impapuro ndazifise amakontra ndafise akuri kuravuga ngo amafaranga agufitiye nayo bakopesheje nayo ayo mahera naye wabahaye ivyuma bazokuriya vyagenze gute bon vuba bitavye mu butungane muzobimenya kubwa AKES DON avuga ati vuba cyaragomba aje mu butungane yitwarire LANDRY knife bar cyane gose hittoptv vuba mu butungane bitavye mu butungane kiretse nitwabiyaga
comme famille tukabihuriza ko kandi iminsi yose baba baguhamagaye mu biganiro mwaba muri kumwe bimeze neza ibintu bigirinde bishika ku butungane gute hari ikintu bita karinganga muhogo rankine jiga karinganga muhogo nakongira turashobora kuba turiko turanatukanana mugabo waje ukambwira ati wana agenda shonje nkabwira ati tora igihumbi kwanza ugenda ufungura muze dutukanane rero fresh ufise ingufu n'ivyo ntacyo bintwaye none aje kumbwira dukora ikiganiro turagikora mugabo mbwira turibuka amafaranga yanje nimba atari banga bagufitiye amafaranga ngahe je ni wazani muzo bimenya byose mugase amafaranga make ntari musi miliyoni 5 miliyoni 5 yuvuga 10 na Landry promoter afitiye AKES DON amahera arenga 15 million akwaje abahungu n'abasuma ariko uvuze ko arabasuma ayo mahera nayo bakopesheje vyakenze gute ico kintu gutagomba gitanga ku muntu niyo mpamvu mvuze nti je n'umuntu novuga yuko entertainment ndayizi kandi actually je n'umuntu novuga yuko ugiye kuraba mu baririmbye cyangwa mu bantu bakora umuziki mu Burundi umuntu yamana news yamafise ibintu byinshi biguma bimukurikirana ni AKES rero mfise news nyine ndavuga ngo ndazivuge ngaha zose ntitwoheza nina AKES DON byari bitegekanije kuno kwezi k'umunani kwagira ubugeni bwiwe ariko butabaye ku makuru dufise bivuga ko ari AKES DON butabaye kuko umukobwa bakundana cyangwa umugore bakundana yasanze AKES DON yahora akundana n'umwana wiwe oya histoire urashoka utayizi neza ubugeni ni 28 z'uku kwezi akaba ari nayo tariki y'amavuko yanje biciye ko ari mu ndwiza ni mu ndwiza rero natangwe gukundana n'umwana wiwe mugabo rero mu nyuma kubw'imvugo zitandukanye zagiye ziraba canke ukuntu nyene Imana iba yateguye ivyayo tuca tuza guhura nawe nyene hama cyane sanga nkundana na mama uwo twahora dukundana urumva rero nuko kandi mama we arabizi kuko niwe ari kwambuza gukundana n'umwana wiwe rero ibintu vyari vyose bibaselo nuko Imana iba yavyanditse tu kubwa AKES uti vyatanguye umugore wanje ari mabukwe ubu rero mu demo twara dukundana n'umwana wanje ubu no umwana kameme yani watagore ku mwana ubugeze kuri nyine kawaida kundi ahandi urumva je n'abantanga karore tulejo done ivyo wonye no wandu wamberezwayeko ibintu vyama vyabaye gusara babikora mu babihishahisha ariko kubera ko je binshikiye bigaca bitera bimenyekana kubera ko abantu bacagomba gufata nkaho umengo n'ibintu vya grave kugeza ubu bitangwa kuzana ama problème mu miryango munayo kumengo bitangwa ko ibintu birebire nina AKES DON bije ku nguvu dasanzwe dufise namakuru yuko uno mugore wiwe asanzwe aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA umuryango wiwe mu vyatumye AKES abara mu mutwe akubitwa uwo bavukana yashoboye gukubitisha AKES DON agakubitwa buyoka maze bigashika aho AKES DON aja mu bitaro kumva yuko ngo dufaranga twose yahora arungikira ngo bivukana ngo yarungikira wewe ntumva kuko mucanishe nk'umuryango ga AKES bon fait jewe ujya muhungu nari ntwaye inkwano iwabo rero kubera we yarazi uko nakundana n'umwana uwo ngiye ntwaye inkwano iwabo byaramushavuze yatanga kuvuga ati aya mahera gusuzanye na ya sister urumva none wozana inkwano mu mafaranga yacu urabwa byo muri navuga ati ufise icemezo nyoko gukora amafaranga ya sister wawe ngo muri mu muduka wajemwo ngo ni sister yo kuguriye ibi n'ibindi navuga ati ufise icemezo nyabaki mu sister wawe ko je twamenyanye umuduga nda office nakundana n'umwana wiwe umuduga nawo guze nkundana n'umwana wiwe urumva none tuvugire ko ari amafaranga nahawe n'umwana wiwe ndafata amafaranga nayi wanje ngo ya urumva haraba nyine impari nyinshi ujya muhungu niko gutora nyine ikirahuri arakinkubita agira ngo biti cya kabiri bo Imana irakinga niho kijya gihe rero nagira gute nakomereka ariko rero inyuma y'ivyo je narabandanije n'umusheri wanje rero baba barasaza ati akese ngongo tuvire mu muryango uje kukono n'ibintu byinshi ngo gute kwanza ngo umwana nkaho ushoye kuza kubonana n'umuntu gusoma 24 nane ngamva nimba soma 24 nombo yo masumba 50 kistirihe hari abavuga ngo ibi bintu byo gukundana n'umuntu agusuvye imyaka ni atari AKES DON akundana n'umuntu amusuvye imyaka 24
umuntu avutse uwundi amusubiza imyaka 24 aba yaraciye ubwenge yaratanguye no kurondera ubuzima hari abavuga ati ibi ni bya bindi bakunda guhanga abakechas kenshi bakavuga ko atani rukundo rurimwo kenshi muba mukeneye amaviza kubavuga ko akesi yakurikiye amafaranga baba ariko baraja kure kuri baba ariko barabesha kubera ko amafaranga turayakorera turayaronka kandi nubwo no bangiye gukundana nawe nkurikiye amafaranga ni matako no bangiye kuyakorera problème iri he mugasi ko biri abarinivyi benshi dore kubona mariage état civil à Arnovich dore kubona twarabonye abarinivyi benshi bariko barakora ama mariage kenshi bikaravuga ko hari abarinivyi kenshi usanga baba batunzwe n'abagore kandi nawe ukaba wamaze ukunze kubivuga ngo abarinivyi haro n'ukunda kubangamira kandi abikora neza sindinda namuvuga ngaha akesi kuvuga ko muri kano kanya ariko atungwa n'umugore na cyane ko tuzi ko yahora aba mu rupangu gwiza cyane wasiga muri chambrette AKES DON ntituvuge ko ubuzima bwanse ukaba udafise yindishwa wagiye kwitungirwa n'amadora impamvu yajewe kwimuka ni ibintu byinshi nagabanije ku buryo uva mu nzu y'ivyumba 4 na cuisine byose ukaja muri chambrette si ivyumba 4 n'ivyumba 7 mbega ko bigabanya reka nabigusigurira en fait fisi hinguriro kuri uno mwanya hasikaye miliyoni 20 kugira nsubire nugurure ihinguriro ryanje mbega none ayo madepense yose nahora nishiramo ndumujene ndacari muto ndumuntu umwe mu nzu ya 7 chambre ndiko ndondera ibiki ahubwo noronka n'igiti nibera ko nopfuma ngena kwibera ku giti navuga ati mema ako gafaranga murandi iyo chambrette reka nako nyene nakingire gute nakari kipere ntabwo naco cebyo naco biba bintwaye none wozokora ikintu wisunza amajambo y'abantu ni kera kuva kera cyane bavuga ati akesi atunzwe n'umugore akesi atunzwe n'abakobwa akesi amafaranga yo yakura mu bakobwa vyahehe mnashino kutafuta maisha mnasema na sisi tunasubiri wanawake wewe subirieni tu mtawapata bazo waronga ati we kubwaba kuvuga ibigira ivyo barakubeshira barabesha bije ku nguvu zidasanzwe ubugeni buzo 28 ariko nta ma invitation turiko turabona cyane y'abantu bo muri industry bavuga ati twatume na AKES DON tuvuye ko mariage yanyu izobera muri salon no mu cyumba gusa cyangwa naho hazoba ibirori bo kimwe cyo je no mvuga kids manager w'abantu babimenye yuko AKES azogira mariage le 28 but hari abandi twamatubona gusa ama video ya mariage baragitse ubugeni uruko bavyo mugaje babimenye n'ubwo bugeni butarabo gusa impamvu nizo invitation zimwe zitarashobora gusohoka ni kubera ko hari ibintu bikiri kubiragurana mu miryango ibiri urumva kutumvikana gutandukana kuriho kandi nshobora kuja kugira mariage mu muryango ubona ko mengo ntavyo bishimye rero nivyo turiko turaraba tushire ku murongo hame ibindi bibandanye bisigura ko AKES DON bino bintu bibandanyije ku mariage isobora gusiba sinibaza kuzosiba tuzofuma tugira turi babiri twenyene ibere mu cyumba no muri sala aho izobera hose sawa tu hose ni mariage pote ni mariage union entre deux personnes kawaida deux sexes différents kawaida kundi ahandi kwa kundi nyine na makuru mese ariko arasohoka muri industry amakuru ariko vugana cyane ku makuru ya AKES DON na cyane AKES DON nyuma yo kuja mu gasho havuzwe amajambo menshi yuko yo yafungishijwe na Isaac ni na Isaac sinzi ko mwabibonye canke amakuru arabashikira yagize icyo bivuze ko aravuga ati AKES baranyikeze jewe sinigeze nkora iryo kosa ahubwo twebwe twamubwiye yuko akure ko video hama rateba hama ubutungane buramukurikirana bon je nibaza yuko Isaac twarahuye arasaba excuse arasaba ikigongwe niyo mpamvu iyo dossier ntashobora kuza kwigarukamwo mugabo babonye ikiganiro nakoranye na Starboy avuye muri Isaac mu buntu nyene bukenya twashoye kuvugana na Starboy baratahuye yuko ibintu vyavuye sati muri Isaac TV cyangwa bitavuye muri Isaac TV je sinzi mugabo ico nzi coco abaje kumfata nuko baje kumfata bavuye muri hariya kwa Isaac urumva muri Isaac TV simvuga kwa Isaac kubasha kuba batari bari kumwe na Isaac kandi nivyo byo kumfungwa cyangwa gufungwa kwanje cyangwa kugira iki byatanguriye nkuko nyene yabivuze byatanguriye iwabo kuri Isaac nawe nyene niwe yatangwe kunongikira audio ukacenyumva ati none ibi nibiki ibintu bitakura abantu uraba hasi nyene urumva je ndavuga nti ariko harimo mama wiwe muri video bari ko arabura muri video harimo mama we kandi hari ibintu tutakeneye kwirengagiza none mama we ntiyame imbere ya kamera ntitwama tumubona tureke base mu biganiro meme mu biganiro twama twamubonye
uri kuba vyo meme mu mafilme turamubona Jeez nibaza ko ivyo atari vyo twogarukamo gusa urinzi ubona umuntu yama yakoze ama video hirya nino akarorero nka jewe uraje urakoze ikiganiro ndagaragaye muri ico kiganiro nkacanza ati ntwari kugikoresha par exemple jewe canke naje nari ni muri ico kiganiro nkacanza ati kura ku ico kiganiro gucahenda kwitwarira urumva ko ntubana ariko ndiko ndakurenganya ariko Isaac wavuga ati ntitwamwitwariye ahubwo ni ubutungane bwakoze ivyo bujejwe twebwe natwe twabibonye mu bandi ivyo reka tuvyihoze sibo babigize kugira tworoshe ibintu si boss Isaac si mama wiwe babigize ça suffit waramugira ikigongwe wo kagigusabye simple je umuntu ndumvira cyane umuntu Isaac yaraje yarambwira ati je numvise ibintu nibi mugabo je nimba hari ikintu cyo bacarabaye kakubabaza je nakoze urambabarira gusa ivyo bintu jewe navyo nzi rije nanje navuga ati simple vraiment ego naco bintwaye vraiment nakimwe wibaza ko ari kubera iki waraje kagusaba ikigongo ntiwumva yuko ari mukuru kiwiwe ivyo je naco bintwaye kuko ni gisumura ashobora kugifata civye n'inkone ukabwira ati no je sinivye none wari witwaye urumva ivyo naco babitwaye gusa nuko vyanyeretse ko Isaac ari umuntu ari reconnaissant kuba nico yaraciyumviye ucubona ko ari umuntu aciye ubwenge kandi aciye bugufi ariko urabibona kandi yiyumvira cyane ejo akamenya yuko umuntu agizwe nuwundi uriko urabibona ni AKES DON biriko biravuga ko bino bintu bibandanyije bishobora kuzana izindi nguvu zidasanzwe kuburyo ushobora gusanga Wakala TV na Isaac TV bacanyemwo bivanye nibi bintu bagirizanya vy'ibibi vyo gufungishanya oya yene twocana turabantu dukuze kameme nitwocana mbe twocana mu dufiki kumwe wese akora ivyiwe uriko urabibona ni AKES DON hacigi atari ko arasora imiziki inyuma yo kuva mu gace yasoye seka mbabaye mu nyuma asora nundi muziki umwe umuntu agoma yibaza ati mbega umuntu nka AKES DON inyuma yo kuririmba afashe micro arahakaye ko umunyesha amakuru ariko avuze ati ngiye kurondera amakuru mu nyuma agiye mu bindi umuntu agaca avuga ati mbega uno muntu tumutorere he profile ye yiwe niya bon je nibaza yuko umuntu umaze kuba umu businessaire urabikino kirimwo icari cyo cyose kirimwe inyungu uragikora kandi bivanye n'ivyo wewe wamaze kudesida kuzokora jewe ndi decide gukora ikintu cyaco cyose cyo nyinziriza hatarimwe gusa gusesa amaraso y'umuntu urumva rero ikintu cyaco cyose je mbo nzobona kicinjiza nzogikora ntaravye amaso y'abantu naho kuvuga ngo AKES DON ni ibintu byatangaje benshi kubera ko aha mu Burundi ntivyari bwagaragare memba ba icon twanze kubabona na microphone ni ibintu vyinshi none muri Tanzania ntabaririmvyi baririmba bakora ku mahati Vanessa Mdeni ari mu journal je nibaza yuko abafana biwacu ari ibintu bimwe bakwiye kugira gutahura je sindi umu journaliste bijya sinabikora nk'umu journaliste mu Uganda bikora kubera nzi icyo ariko ndarondera muri byo biriko biza kugubu dasanzwe ni na AKES nyuma ya Landry na Nice Sky AKES nike kiru cyari kintu tuvanga tavuze icyo tutavanga tutavuze indirimbo yanje igiye gusohoka the same day umunsi w'amavuko umunsi wa mariage n'indirimbo yanje izoba yitwa Rest in Peace AKES DON TV ya mbere ndayivugiye ko ni wow iyo ndirimbo ubwo ntugomba kwisema Rest in Peace AKES DON indirimbo igomba isohoka ubwo ntugomba kwisema kunisema gute no sinzopfa Haroje ko umunyeza muwisi nzopfa nubwo ntoyiririmba nzopfa tu byo ni ibintu bisanzwe zizade ziraririmba indirimbo kula kulipa haheze imyaka ngira ngo hafi 200 none umunsi ngo gera cadundega AKES ndagushimire sana nizere ko nikindi gihe twabamogara muzotwitaba yesu najo hapa ni nyumbani TV iri TV nkunda cyane asante sana kwa kundi handi reka ndabashimire mwebwe mwese babanye natwe mwebwe mwese mwabivyo murimo mubane natwe behind the camera ari Silva umukama bandi ndiribiza vyose byo ku mufuko no ku mubiri ndabwira nti bye bye ciao hasta la vista ula hushlo mushlo hushula none